Ami Pro the MC the electricity urashobora kudondagura ry'amazina yose ga Ami Pro muri ko ravuga Killer the teacher n'ayandi menshi the killer no kuvuga kwica nyene kuri micro nyene ndica urica uyise kuri mic urica kabisa ibintu bikagenda neza umeze neza Ami Pro ndashima Imana alhamdulillah ntitwabaye nk'ibindi bihugu aho usanga ibindi bihugu vyugarana regeze ku biro bingahe Ami sha biro byaraduze sinobesha nukuri ntabeshe biro haheruka kugabanuka ibiro 5 wahora kuri bingahe 115 mose 110 ariko nibiza kuboneka cyane yuko mvyibushe gose yaba ari ku muntu atagira sport vyoboneka ko avyibushe gose ame kindi kintu naco sindi muri babantu bafungura nabi nukuri ndashimira uvuze kudafungura nabi Ami Pro shatse kuvuga ndashimira Imana Yes nkuko vyama murabizi twama turi hano mu ntumbero kugira ngo tubashikirize bishasha bimeze neza. Iyi ni TV yanyu yaje mu ntumbero kugira ngo dukomeze kuganira twiterera inkuru na cyane cyane kubijanye na entertainment cyangwa kubijanye n'umuziki w'u Burundi. Ni Edison ndayahoze Erken nawe hariya kuri kamera abariko aravyifatamwe neza ndanamushimira cyane. Nongera nshimira cyane abarundi basanzwe batwandikira uko bukeye ko bwije batubwira ko turiko turabashikiriza biba bimeze neza. Haruhande yaho hari na ibihugu bigenzi cyangwa ibihugu bibanye bama batwandikira batubwira yuko turiko tuvyifatamwe neza kandi ko ibintu biriko bifata inzira nziza. So kano kanya ndi kumwe na Ami Pro the MC the electricity urashobora kudondagura ry'amazina yose ga Ami Pro muri ko ravuga ni sawa ariko ego ni sawa the killer the teacher n'ayandi menshi the killer no kuvuga kwica nyene kuri micro nyene ndica urica uyise kuri mic urica kabisa ibintu bikagenda neza umeze neza Ami Pro ndashima Imana alhamdulillah kano kanya duhuye turaba presenter ku marasamirizi mugabo reka tuganira cyane cyane kubijanye n'akazi kawe kino gihe urapigitse man bon bisa nkavyo ariko bivuye corona uri mubo yakozeko yarankoze ko kabisa kubera ibiteramo bihari kubera benshi barabizi yuko ndo mu MC ni nako kazi nkunda kuvuga ko kanjinza amara menshi kuko ndagakora cyane ku radio mbasanzwe mpembwa ku kwezi ariko mu MC ndashobora no ku kwezi kuronka amadila arenga kurane cyane kuri 5 ugasanga ninjije plus gusumba amara nahora ninjiza uno musi nta biteramo biriko biraba si vyinshi werutse niyo nakoze igiteramo kimwe ca Natasha Ngendabanga muri zone Kinama n'ubu hari ikindi giteramo nzokora mu 27 za kuno kwezi nyene ariko uravye n'ibiteramo bike cane bihari ariko gato ikibazo ca mbere ntangura ndakubaza aruhande yuko ibihe bitari vyiza bivanye na coronavirus ukicyumva ingingo ko yafashe mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyuko atabiteramo atabuja mu club ataki nka Ami Pro yarari yicaye yavyakiriye gute bon sinigeze ndavyakira nabi kuko iyo hajingi ariko nk'umuntu yahora yinjiza muri iyi niyo ndiko ndaje sinigeze ndavyakira nabi bivaye nuko hajya itegeko ririnze ritangwa n'igihugu suko babifuza yuko twebwe abanyagihugu ngo tumera nabi ahubwo riza kugira ngo rishobore kutworohereza twebwe dushobore kubaho ubwo buzima bwiza nibaza yuko umuntu wese atawo kwirengagiza yuko ikiza corona ihari kandi cashoboye kwica batari bake ku isi ahubwo twebwe mu gihugu cacu urabona yuko duhiriwe duhishije abatwara igihugu barashoboye kuvyifatamwe neza muri bino bihe vya Covid nivyo twarashobora gukaraba n'amazi meza y'isabuni hariyo ibintu bishobora gutuma bidukingira kino kiza ca Covid ntitwabaye nk'ibindi bihugu aho usanga ibindi bihugu vyugarana rero ibiteramo sinigeze ndavyakira nabi ku ruhande rwanje navyakiriye neza kuko yari ingingo iza kudukingira twebwe nk'abene gihugu yari ingingo iza kugira ngo dushobore kwikingira kino kiza ca Covid19 ariko urabona yuko vyamaze igihe bituma benshi barazi ko bizomara akanya gato bimara igihe kinini nivyo muri kino gihe turikingira kino kiza naza yuko hoba amadroit yotuma twikingira tubandanya twikingira nyene kino kiza ca Covid ariko kumbure bakaraba nakandi kantu ko tuma iyo bije hose bwana Ami Pro
kibazo kije kanaka kigaca kiguhungabanya mu kazi kawe hariho plan B wewe wari muri plan A ni kuvuga ibiteramo vyara abartiste basohoye bishasha canke borganije ama concert ama evenement atandukanye kino gihe Amipro plan B yaciye afatisha nyuma yo kugara bino biteramo nyuma yo kugara no ma evenement yaciye afatishije kugira ngo akomeze kubaho. Bon, plan B ku ruhande rwanje nafatishije nuko kareje ntibari bamenyereye mu bintu vy'amamanza. Mu bintu vy'amamanza ntiwambona vraiment kuko kenshi ibintu vy'amamanza vyaza usanga mfise yandi madili yandi masho. Ariko ubu naciye nja mu bintu vy'amamanza cane kumbure hari abantu basigaye bambona mu manza ndiko ndemsinga batari bamenyereye uriye ni plan B nashoye gufata bigatuma umuntu abandanya kubaho mu kurindira yuko ibiteramo biza ariko niyo vyaza tuzosaba kandi gukora akazi kacu kuko ingabirano niyo dufise niyo twahawe n'Imana nta kibuza. Ni Amipro dusanzwe tuzi ko ari mu bantu berewe n'akazi niko no bivuga tugerageje kuraba uko watanguye umwuga. Amipro arufise ibiro bike kino gihe Amipro umuntu ariko arakwihweza ugeze ku biro bingahe Ami? Sha biro byaraduze sinobesha. Ayo kuherutse dufata ingendesho imwe umutipe yaraho yaratujanye atubwira atakwere ngize ico bita gupakira nabi. Murongera amahera nukuri ntabeshe haheruka kugabanuka ibiro 5 wahora kuri bingahe 115 mose 110 ariko nibiza kuboneka cyane yuko mvyibushe gose yaba ari ku muntu atagira sport vyoboneka yuko avyibushe gose ariko jewe chaque samedi ndakina muri equipe yitwa Brothers for Life kumwe na Araflow kumwe na Bamso de Cousin ndi kumwe na Bachiko dugirira mu Nyakabiga na n'umwana w'umuhisi member n'abandi benshi Mrs ku munsi wa kane ndakina muri equipe y'aba journaliste bibi nkino dukinira ngaho kuri Deseya urumva yuko iyo batabari sport ndagira na gym muri ugeze nko kuri des bangeze ku biro byinshi umuntu ashobora kwibaza niki kintu gituma ugumuvyibuha ku mwanya ko muvyibuho ni munini ufatiki mu binyobwa canke mu vyo gufungura bituma Amipro adaja mu 200 kg jewe ingene mbayeho n'ubuzima abantu benshi baratangara ingene mbayeho ariko kumbure banavyumvise ndiko ndabivuga bashaka kuvuga ati ibintu je niga kuzombona mu kabare bro ni gake cyane ntafise ibiteramo cyane je ngiye mu kabare mbagiye gukina billard bangiye gukina billard ngiye mu kabare hama kubera billard nico kintu cambere nkunda ikindi naco nuko ngenda mu kabare iyo mfise nk'amasho abera mu kabare ugasanga nagiye mu kabare kenshi canke nasohokanye n'umuryango ariko iyo mvuye ku kazi ndashika ndyama muhira nico nkora no kuryama gushika nka 2:00 aca ndaba televiziyo mu gatondo kenshi mva muhira saa 6 mva muhira saa 6 ko nkora saa 8 gushika saa 10 uyo mwanya wundi wose mba njyamye no kuri telefone urumva ndaronka umwanya mwiza wo kuruhuka siniruhisha cane hama ikindi kintu naco sindi muri babantu bafungura nabi no kuri ndashimira uvuze kudafungura nabi Amipro shatse kuvuga ndashimira Imana akanyama nikabura muri frigo akanyama nikabura indagara akandagara nikabura uduharye ku mwanya wacu nyene urumva ntanga nguvu usanganya ngaburo ndema mubiri ubwo bwoko bwuzi bw'ibifungurwa ndaburonka nico gituma ubona ameze gutya iyo ndonsa amahera ndamenya yuko hari wa mabezo nkeneye ndaza gufungura kamenya tina gorda keneye no kurundi ruhande ndaza no kubika kugira ngo ntegure kazoza kera yes Amipro tuja mu tuntu n'utundi na cyane cyane twari kiri ku buzima bwawe kino gihe bya corona ubona ko hari abo bitari kumerera neza na cyane cyane bivanye n'ubuzi butandukanye bariko barakora muga nawe ati uko bigenda kose ni ingingo nziza ya leta ati kandi reka turindirane igishika cyinshi ingingo zindi zizofatwa kumbure ziba zitezura bivanye n'ukuntu corona iri kwiraba maîtriser ku rwego rw'isi niko no bivuga twinjira muri game cyangwa muri industry music y'u Burundi nivyo ibibazo byarabaye kino gihe ntibariko barinjiza kanoti nkuko bakinjiza imbere yuko hafatwa ingingo ariko aba artiste kubgaye bo kwigenza gute na cyane cyane sinduko ndavuga ngo bakora amakaraoke gusa muri rusange les artistes burundais bari basanzwe bakora ama evenement abandi nabo bari basanzwe bakora amakaraoke abandi nabo bari basanzwe banasohoka n'imbibe ndetse bagiye kuraba uko hanze y'igihugu ibikorwa kubgaho ubona muri bino bihe dusanzwe turimwe umu artiste w'umurundi yo kwitwara gute urakoze n'ikibazo ciza umu artiste w'umurundi muri bino bihe navuga ko bitoroshe kuri bo kuko ni bihe batari ko barinjiza nkuko bahora binjiza kandi ugiye kuraba ibice 90 by'abaririmbyi bahano mu gihugu cy'u Burundi
babeshejweho n'ivyo biteramo abandi babeshejweho n'amakaraoke ni umwanya mwiza wo gukora ibikorwa vyabo mu ma studio kuko ama studio arakora ntibahagarike bakora ibikorwa hama ku rundi ruhande babandanya bagira n'ama repetition bajya amakaraoke bishobotse bazabaragira n'ama concert live kana bumenyi hari abantu benshi kino gihe badasohoka bataja mu bare hari abantu benshi hanze usanga bari mu mazu yabo barashobora gukora ama concert live biciye ku mbuga ngurukana bumenyi bagasiraho n'ama numero ya ma eco cash limi cash bishobora gutuma baronka na yamahera bahora baronka biciye muri ayo ma concert live baba bagiye gukora ku mbuga ngurukana bumenyi nico no basaba ko mubandanya bakora kuko nanje ku ruhande rwanje nk'umu MC sinicaye ndagira ndagira ama repetition kujya nahora ndayakora kugira ngo ejo canke hirya ejo ni akazi kaswa kandi kuboneka sinzoboneke yuko nasubiye inyuma ahubwo nzoboneke yuko nateye imbere ni ikintu ciza ni cyumviro ciza mugahara abandi ba artiste bwana mipro kino gihe ugize urababaza bishasha ati nta bishasha kuko turi mu bihe bya corona niyo nosohora ivyo bishasha nta kintu mpeza ngo ninjize mu mafaranga banasohoye ku ndirimbo ubutarimenya kandi turabona ko masohora bishasha nico ndiko ndavuga ubutarimenya ubutaratahura ico ushaka gushikako ubutaratahura ico ushaka kuba mu buzima kuko nyuma ya corona ubuzima buzobandanya imbere yuko corona hari ubuzima bwarabandanya no muri kino gihe ca corona nibisigura ko ubuzima butabandanya ubuzima burabandanya umuntu yamakeneye gufungura umuntu yamakeneye kubaho corona ishobora guhera ukabona ibiteramo biraje ku bwinshi bazofata babaririmbyi bakoze muri ico gihe kuko bazoba barasohoye amahita ubu rero biranaryoshe gusohora indirimbo ikumvirizwa n'abantu benshi kuko abantu bariko barasohoka bararonka umwanya mwiza wo kumviriza ugasanga ibintu biragenze neza tugasanga ibintu biragenze neza urabona ko hari ikindi kintu kizohava kiyongera haruhande y'akazi ku presenter amipro arota kuzobigiki Shabro fisi indoto nyinshi cyane jewe simora mvuga ngo nzosaza canke umwana wanje azogera gushika mu bigero nk'ikiri mu journalist nzoba nk'ikiri mu journalist kuko umwuga n'umwuga nkora kandi n'umwuga ubinyemerera n'amategeko kuko ndafise n'icerekana yuko uyo mwuga ndawukora imbere y'amategeko ariko ku rundi ruhande ndashaka gukora business zanje ndashaka kuzobeshwaho n'akazi jewe jenyene ndakunda n'umwuga ndashaka ejo canke hirya ejo kumva yuko hariyo iradio yiwanje kumva yuko hariyo television yiwanje ndashaka yuko no kwagura cyane mu bwenge nkashikana kure ndifuza yuko hazoba hari urundi rwaruka rwinshi ruzoshika ku ndoto zaho biciye kuri ako kazi zoba nabahaye yes nuko ndumva hari byinshi twavugana mugabo uko bigenda kose turi kumwe hano mu gisagara cya Bujumbura bishasha bizokomeza kuza ari byinshi ndetse n'ibyo twifuza kukubaza kubazo bamaze kugurura na cyane cyane kugira ngo dusuye kubona ugaragara kuri stage kandi abikoze neza uya munsi muri zone ya Kinama sante sana ko musinga batamakazi ukabatwenza sante sana si bya bose nuko abipro ndagushimire cyane kukaje baduhaye kugira ngo tumenyere cyane cyane ku buzima ububayimwe mu gihe ibyo usanzwe ukora bimwe bimwe babimaze kubuda muri pause gato ya asante sana ndagushimire cyane Edison no mu cameraman wawe akazi mukora kugaragara n'itandukanye n'abandi mugashiramo akaranga mutima k'umwuga bimwe mu bituma umuntu wese generation yose yaba muto mukuru umusaza ashobora kubakurikana bivaye n'ibintu mutanga ndabashimiye cyane asante sana mipro asante sana kuri mwebwe mwese mwariko muradukurikira na cyane cyane mwaba mutubwira muti uko bukeye ko bwije dukeneye kubona bishasha bitandukanye n'ibi na biriya rero nkuko mipro bivuze ni kubahereza amakuru gikuru n'amakuru kugira ngo mugire icyo mukora mu makuru tuba turiko turabahereza ni Edison ndayavuze ni Arkeni ubona ko atakwadakora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza muronka amasana amasukuye ameze neza nayo je aho bukera nzobazanira uwundi mushasha na cyane cyane mu mice itandukanye muzodusanga muri secure muzodusanga muri gospel muzodusanga mu migwi ndangakaranga muzodusanga aho hantu hose habarizwa inkuru bye bye